Nshuti bakunzi urubuga rw'intara ya Gitega turambwiye ko ngatubaha ikaze. Amabati amajana 160 niyo yaronkejwe imiryango 13 yo muri komine ya Gitega iva ku mitumba itandukanye ya zone Gitega Rirare yahuye n'ivyago vyo kubonerwa amazu n'imvura canke umuriro ugaturira amazu yabo aho bari basigaye badafise aho bakika umusaya. Ayo mabati yatanzwe na komine Gitega ibifashijwemo n'ishiramwe World Vision umuryango umumuka waronswa amabati 200. Nkuko vyashikijwe na mustanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana, ayo mabati aje gusahiriza abo bene gihugu bahuye n'ivyago kuko komine Gitega ibifashijwemo n'imvukira zo kuri yo mitumba bashoboye kubaka ibigega vy'inzu vy'abo bene gihugu bahuye n'ivyago. Abo baherewe ko rero akaba ari abari basinzikajwe gusumba abandi. Komine ya Gitega dufadikanije n'imvukira ku mitumba itandukanye twagerageje kwisanasana turarondera nyene twubakira abo bantu udusago mugabo rero nkuko nyene iyo umuntu agize ibibazo nkuko biri mu migenzo y'abarundi abantu bose bakorana bakaraba ico bofasha twace twiyumvira no gutera kamo n'abandi bogico bafashije twaca dukengurukira bimwe bivuye ku mutima ishama World Vision bace baduha iyi ntererano y'amabati asakaye zino nzu zishika 13. Jacques Nduwimana asavye bene guhabwa ayo mabati kwirinda kuyakoresha ico atagenewe mu kuyagurisha. Bigega vyaruzuye ubu rero no kusha tuja gusakara. Ico twosaba mwebwe mugomba muronke ino ngabire y'aya mabati nuko atawohirahira ngo yumvire kuza kuyagurisha. Ko vyukuri murabizi yuko ikibazo mwari mwakidushikirije c'uburaro mufise hanyuma bene igihugu baritanga barabafasha natwe komine turagerageza dufatikanije naba dusanzwe dufasha mu vy'iterambere ntagire rero uwo hava agira uko ubukene bugize ngo hava agomba kuca yikora kwa mabati nico bituma mubona twatumiye abajejwe intwaro ku mitumba itandukanye kubera badufashe gukurikirana neza kwa mabati agiye gukora ico yagenewe imvo kubasakarira inzu kugira mugira iteka musubirana iteka mwahoranye byo kugira aho muramutswe. Amabati agomba gukoreshwa kuri zya nzu turazi yuko nimba wubatse ntoya urakenera igikoni urakenera akazu ka sugumwe amabati akore ivyo nyene kugira muba ahantu hiteka. Abatashoboye gushikirwa niyo mfashanyo y'amabati nabo arabaremesha ngo kuko babandanya badodora hirya no hino kubagira neza ndetse yaboneho n'akaryo ko gutera kamo uwo wese yogira icyo afashije kugikora kugira ngo n'abasigaye nabo nyene bashikirwe. Turazi yuko abagize ibibazo saba bonyene bahari n'abandi abo rero nabo nyene bari mu muhango komini bandanya igerageza ivyishobora hama handi naho igaterereza nagico bashoboye nago bacenda nabasaba banyakubahwa mwaje buserukira World Vision nejo ni muba tubateye akamo abandi bo gufashwa baracahari turabafise ku ntonde mbese turafise n'icizere twarasavye n'ushikanganje ko ngo dushikira kuko abahuye nibiza nk'ivyo cyane vy'imvura muri komine sibake harabo twashoboye gufasha ku buryo bwa komine mugabo hari nabo tugikeneye impunga kugira ngo dushobore kubasahiriza tubonere no gutera kamo wese ugira icyo afashije bisakaza turacabikeneye cyane kugira ngo dufashe nabo bandi bose atashoboye gushikirwa uyu munsi. Mustanteri Jacques Nduwimana akaba yakengurukira bene igihugu bafashije kubaka ibigega vy'inzu adasize inyuma n'ishiramwe World Vision ukuntu ryama yitanga ritiziganya mu gufasha mu buryo bucanke buriya abahuye n'ivyago bitandukanye. Turayifurije rero kugira umugisha abitanze bose duhereye ku bene gihugu batanze ingufu zabo n'uburyo kugira ngo bashobore kububakira tubakengurukana cyane kandi n'ishiramwe World Vision kwa kakigoro bagize nko kwama babikora mugarukira kubahuye nibiza kubari mu byago nk'ibi. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye ntimwibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi murakoze.